turahera kuri Misi Populaire Kanyange Asia Abasimasi ariyo kugenda mukobera amasimasi umukaneza w'umwana amasimasi kubavuka n'ijambo rimaze kuri Misi amasimasi kuri Misi Populaire turakurikiza ko deuxième dauphine Kaneza Soir amasimasi Kaneza Soir Misi Populaire atsukuriwe hama deuxième dauphine atsukuriwe atsakora Misi mututanga n'ibitungano amasimasi Soir atsora deuxième dauphine muri Misi Muhiga turasakamanisha byo kubaroboka turakurikiza ko première dauphine Ingabire Panduel amasimasi arisema n'Imana erakoza Gracias.
cyane umugoroba mwiza meze neza ndashima Imana. Ego umaze igihe uri kurimenyereza novuga mwe murimenyereza muri no higura rya Miss Muyinga ko nwitahukanye wiyumva gute? Ndabisha akanyamuneza kenshi ariko sako no kwisangiza nako no sangira n'inshuti zambaye hafi muri byose kuko bino si byo umuntu yikora na rumwe. Nkashimira mama wanje nkashimira n'Imana bigira byose si by'abantu ariko birasaba n'ishaka ry'umuntu. Miko mwikaje imbere babona byawe kaneza kumengo ngo makomeye ndi wowe cyane abantu bungaye Muyinga na kare kantu ubona wo office usumvye abandi bantu kugira ngo cyo gukunda kurusha abandi. Jewe iyo ndimo ndakora ikintu ndaciyumvamo kandi namwe mwabibona namba koko ariko byagenze nuko iyo ushaka gukora ikintu neza ukiyumvamo ukakibamwo gutyo birashobora kuguha amahirwe yo kugitsindira cyane basi kucegereza. Yego biraboneka ko ukiri muto cyane ariko imigambi washobora gushira ahagaragara umugambi ukeneye suti nini gose abona uzoshaka kushika ko bikoroheye cyane nka wubwi wawe canke ushaka byazugiye uzokinayize suti ku ruhande. Nta kinanira umutima washatse kandi iyo umuntu arimo arakora si ibintu no kwikorana kandi iyo ushaka gukora ikintu urondera umuntu ashobora kugufasha urarondera umuntu wo ku ruhande agufasha kandi n'ubundi nzotegereza kurondera abamfasha kuko ivyiyumviro simaka bice guma hahandi ndakenera yuko byegera imbere bisaba ko nziza ndarondera bakuru muri byo canke abo mbona byo tungana ari uko bahari.
siteyo n'impaka ndayironka jewe kumbure numvise ivyo wavuze navyumvise kurana ngaha abatari ngaha kwagukurikira muri n'amativi online yose ari kagukurikira kwagukurikirana umugambi tito umugambi wawe yari yagute ushaka kubabwira umugambi wanje warushingiye kujambo reka ndawitwe lo materialisme cyo bitwa mu kundi kirundi no witwa bigeme ahani nzi gukunda inoti ni umwina w'ivyisi usibye n'inoti ugakunda n'ibindi bintu bisanzwe yego ushaka kutubwira agatekerezo gatari nk'amasegonda 30 akarezume gatoya umwina w'ivyisi no gukunda ibintu par rapport yo gukunda abantu kuko iyo ukunze ibintu bituma utagira urukundo kandi bituma wikunda urumva gukunda ibintu byose biza kuri wewe ariko nta kintu nimwe uratanga cyotuma ivyo bintu biza kuri wewe yego umwina w'ivyisi iryo jambo muri yaremereye cyane ku myaka yawe ubwo nta muntu agufashije kuvyeka iyo projet yawe canke niwe abafise abavyeyi hakyo muvuga ati ndashima mama wanje jewe ukuntu meze mu bisanzwe jewe ndimfura kandi imfura si abana baba bakwiye mu muryango gufyinata nubwo bamwe bibashikira biba bisaba yuko uba uri umwana ubimboneza ku bandi niyo mpamvu mba ngerageza gushakisha icotuma mba mukuru nyene bwita pana kuvyitirirwa nkuko yego niyo mpamvu mva umengo mvuga ibiremere ndi muto ariko sindi gito bose zo wigahe ndahejeje amashuri yisumbuye ndindiriye kuzoja kuri kaminuza y'u Burundi mejeje uno mwaka nize kuri la connaissance iri mu Gasenyi ayi Bujumbura oya iri ni muyinga nyene ndi umunyamuyinga nkunda ivy'imuyinga sinkunda ni kagize yego okay bon je kwa iki amaje mine bitabingwa yego anyway mugaheza gatoyi ico byabigemeye bagenzawe muri rusange kuko turazi yuko benshi abavyo batari bemera ko bazamwo mu vya miss kuza mu vy'ubu miss si ko ndacha guha karorero watanye miss ingoma muri nta Gitega twako cyabwira ikiganiro mbwe yuko no mwishinga muhagaritse ko yaje mu vya miss niki kina ushaka kuhamagarira abavyeyi babuza abandi bana babo kuja muri ibiyinyi Jicho no hamagarira abavyeyi nuko bokanguka bakumva yuko ari iterambere ahubwo ry'igihugu n'intara n'amakomine kuko bituma iterambere rigwira ko abana twebwe igihe tugezemwe nico kugira ivyiyumviro bigera kure birashe niyo mpamvu tuba dukeneye ivyo vyiyumviro byacu kubishira habona mu kubishira habona rero tugiriye ubuntu tukagirirwa abantu bategura ibi vya miss bibari teka ku ntara cyangwa ku miryango ahanini abavyeyi bo kuguruka bareke kwiboha mugabo nabo hamwe na hamwe ndabatahura kuko hari igihe bataba babifise ko ubumenyi babisaba yuko tuza tubabwira bukebuka ariko nizera yuko kari intango bazuza baramenya bukebuke nabura amatari yatubwiye yuko atacu yarabizi ko ariko nk'umuvyeyi baramwegereye baramubwira bukebuke ariko urabona niwe muntu wa mbere adushigikiye cyane mbega wowe ntama byigeze ugira mu byo bibazo nyako navuze guhura nkana kwaba kubwira ati bakubwira ati bihebe nivyo baslay queen nivyo bake cyangwa go office nabwo uzavuga ati bazobambona ukundi ku ntare jewe novuga katangora nigeze nkora nazo ko jewe nshaka ikintu wewe na neza ko ndagishaka kuko je nta muntu ashaka kumbwira ati kino kintu no gikora numva yuko no gishobora n'ikintu ntashobora jewe ndagerageza kigavuma canka nari nagerageza gusa nyene abantu baguca intege bo ntibabura ariko iyo baguciye intege cubifata yuko izo ntege bari baraguca ahubwo ari ufatira kuko ari umuntu akubwira ati ico kintu ni wagikora kuko abona yuko ahubwo wewe umutwaye amahirwe kubera watashobora kukibamwe yego uravye uko Miss Muyinga yateguwe nuko izindi evenement zateguwe mu ntara nka Gitega n'ahandi maze kuba nigiki ubona bo hinyanyura mu mwaka uza w'Miss Muyinga aha nini ndiko ndaraba kuko ari umunsi kuko ni gihe cya mbere kandi ntango murazi kigora ivyo guhinyanyurwa birimwo birabonwa namwe ndazi ngayibonye ariko aha nini ntiduca tuvuga ati twoba twabatoya kanenge nukuri babikoze neza cyane ari ubwa mbere ahubwo bakwiye n'agashimwe kuko bakoze ikintu kibereye cyane sinari nibaze ko ari umunsi wa mbere ko biza kugenda kurya ariko Imana yabikoze bigenda neza kuko harimo nk'abahinga babibereye akanoti katari gake wahawe namba tarashobora kawe
nuwe mugambi ubona ushira imbere mu kanoti gatari gake wahawe kashika umuriyoni n'inusu umugambi wanje yego cyambere muri ayo nyene apana yanjye muri ayo nyene ego murada mu bisanzwe ubu nyaho ngize ngiye gutangura gukora iyi niyo ntango yanje mu bisanzwe ngiye nabivuze ko ngiye kwegeranya abajene sinzobegeranya kugira ngo nze ndabahemba cyangwa nze ndagira iki ndashobora kugira intango nkabategura navuze yuko nzi nk'ibintu byo kujisha bimwe bimwe nkavuga ati reka ndabarode twabura shobore kubigisha bino namba ari n'ubundi ashobore nk'ikintu je kuko ndakunda ibintu by'umwidagaduro ariko bimwe biciye mu muco nk'abantu babyina intambo z'ikirundi bo bishobora cyangwa bashobora kwemera kuvyiga nkabashira hamwe ari byo bakenera nkabifashamwo mu buryo bukeyi muri burya naronse kuko ujya si uburyo bampaye ngo ngende kwidagaduramwo si uburyo bampaye ngo ngende kwimeza neza ya nugira bisa nkaho ari nka bije bampaye y'intango yo gutangurirako. Akandi kabazo murangiriza ko ahatari hake mu ababaye zino evenement twagiye twumva amakomantere avugwa ukuna kuriya ngo ababaye abatowe kugira ngo babe aba Miss kanshi birangira babenga aba Slay Queens abandi ngo baronkanga ibibagerageza bivuye hano hari yani gukora kwa bahiswe no kuko barabana beza cyane cyane ko babaciye n'ubwenge wewe ugiye kugwana gute n'ivyo bintu cyane cyane ko byavuzwe cyane bishobora kuba no kwa bihari mu bisanzwe izihe ngamba ugiye kwifatira wewe nk'umukobwa w'imboneke mu bisanzwe hari iterambere ku muntu birimo rirako hategerezwa kubaho ibigeragezo kandi ivyo bigeragezo nyene nivyo bigukomeza cyambere utegerezwa kugira icyizere muri wewe ko ushoboye kugwana navyo cya kabiri ukagira kwihangana icya gatatu ukagira gukomera muri wewe ivyo rero nivyo ngiye nivyo nkorerako kandi nivyo nkwiye gukurikiza murakoze.